Mbere y'abaturage babarirwa mu magana bavaga mu mujyi wa Uvira bagana mu gihugu cy'u Burundi n'abavaga i Burundi bagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu gihugu cy'u Burundi Mbonimpa Maurice yafunguye ku mugaragaro uyu mupaka wari umaze igihe kigera ku mezi 6 ufunzwe. Nduwa Nestor yari amaze umwaka n'amezi 5 yarabuze uburyo asubira iwabo mu Burundi. Twahuriye nawe ku mupaka wa Gatumba atashye. Ikinezereje cyane gusumba ibindi byose nuko nsubiye mu muryango, nuko nsubiye gusubira mu muryango. Aha kuri uyu mupaka wa Gatumba kandi ahari amagana y'abaturage bashakaga kujya mu gihugu cy'u Burundi barimo abagwayi, abacuruzi ndetse n'abarundi imipaka yafunzwe bari muri Kongo. Bavuga yuko nubwo umupaka wafunguwe bafite ikibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya virusi ya corona bishura kugira ngo binjire mu gihugu cy'u Burundi. Nsabimana Chantal akora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Hari umuntu atararonka $30 kuva atarazifata mu ntoki, none umubwiye $30 kandi yankashe biragoye kabisa. Urasaba? Ndasaba ko leta y'u Burundi yotworohereza, leta y'u Burundi kavugana n'iya Kongo bakoroherezanya, twese turi bamwe. Corona yakoze kuri twese, ni Kongo yarayikoze ko, ni Burundi yarayikoze ko. Twasaba rero boroherezanye, mu Burundi igiciro bagize mu Burundi nico ni muri Kongo bagira igiciro kimwe, nimba ari $5 twokwema tukazitanga, ariko $30 vraiment ni menshi. Gusa umuyobozi ushinzwe igipolisi kijejwe imbibi mu Burundi Maurice Mbonimpa yabwijwe igihe Amerika impamvu zatumye bashiraho ayo mafaranga $30 y'igipimo cya corona uko umunyamahanga yinjiye rimwe gusa mu Burundi, ndetse $15,000 uko umurundi yinjiye mu gihugu cy'u Burundi anyuze ku mupaka wa Gatumba. Ntabwo ari menshi uravye y'ivyo babaha, ngere babapima kandi ukaraba n'ahandi henshi ngere bigenda ayo mafaranga ari $30. Ntabwo ari menshi. Uzabigeza gute? $30 zikora umunsi umwe gusa umuntu yinjiye. Vedasi Ngabo ku bwararijwe igihe Amerika ku mupaka wa Gatumba uhuza igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.